iyo tariki ya Le12 nukuri tuze duhurire kwa Ntiba. Hajya ndahatse. Donc ku bantu bava mu inzira yo zakanyosha n'ahandi bafata Kamenge ikabakubita kuri Kenzo. Ego. Ave Mari. Kuri Ave Mari. Aho nyine bari hafi. Ni hafi cyane. Ego. Nayo ababiriya bice byo zande na ufata motare. Motare arakujyana kwa Ntiba akagutaho. Nakakagushika naho. Mumbabarire cyane abafana beza. Oya abafana bangana n'abantu beza. Ego. Revi. Ambwira ngo tuvuye ngo kuri beach. Ngo haje imodoka idutora ngaha iratujyana kuri beach twariye inkoko. Turajya turanwa ubu rero mama n'uwo mugabo bagomba baje mu hoteli. Ni kakandi je namandi ko ndabwira abantu. Cyewe sinzigera ngera kuri etape numva ko Faraja groupe itamfashije itamfashije mwani majambo mugabo byaraciyemwo urumva rero uko byararangiye nyene birangiranye na 2024 niko ndavyibaza muri make 2025 tuzoba mu bihe byiza cyane gose ego byose iyo biva yani rero kugira ngo ndayita umuzi w'urupfu bivanye n'ukuntu filme yubatse nashatse gutanga image cyangwa nashatse gutanga ubutumwa message urumva basi umuzi w'urupfu urumva urupfu ruvahe mwani bajama urupfu sasa urupfu ruva rero urupfu ruva mu cyaha none tuko turakina filme nibyo ugaca usanga hariho nkahore baguhaye kora ibintu kumugaragaro nka kujya kw'abazungu yani ngiyo wewe umva woyikira reka tuve mu bintu by'intuze yotinya gukina scene ngurumva ngo je ngo bizoca bimba utisengera nyene birakuba avuye ku ishure we ntiyatera ataha baca baja guca amahera n'umukozi bagaca guterera yaragenda agakusanya abantu akabatambira Turamuvye cyane bakuzi ba Burundi aho mere hose nibaza kumeze neza mukomeye nanje ndaho ndashima kuri mikoro ya mbere nose ngarevisi nko bisanzwe abashikiriza ibiganiro kuri Burundi na cyane ko dushaka kubagezaho ibintu bishasha ko turi mu misi mishashi misi meze neza imisi yo gukora imisi yo kwishurwa uno musi rero dufise no kwitwa umumama inarayibonye muri filme y'u Burundi kumbure ku nshuro ya kabiri kuri Burundi agarutse ari undi muntu agarutse ari umuntu mushasha tumirira kuja kuri ubwa bwiwe ni SOSO FARAJA murabe filme yise umuzi w'urupfu ni filme nziza cyane kumbure irimo inyigisho nyinshi kandi ihanura ego turabakiriye cyane murakoze umeze neza cyane gose ego ku amazina nayavuze kandi benshi barakuzi gusa ukongera ukidondora kugira ngo uciramutse bakunzi bariko baradukurikirana na cyane ko atarawe data na mama bampaye izina ry'abavyeyi ni Solange Irakoze hama izina ry'umwuga ni SOSO FARAJA ari nako na YouTube yanje yitwa okay uratubwiye amazina tumaze igihe kinini tutabona duhere ngaho nyene kuko jewe ngirwa ko nk'umugi w'igitoki cyangwa nk'umugi w'igisahira bivana aho umuntu wese abaherereye nja kumenya filme ya umuzi w'urupfu haheze igihe kinini tutabonye igice gikurikira imeze gute yarahagaze nibyo dushaka kumenya nk'abafana icyo kibazo gato umenga kiragoye ariko kandi gato ntabwo kigoye filime umuzi w'urupfu ntiyahagaze nkuko kumbure benshi babyibaza hariho n'abandi bahora bashikira bakambaza ati none we burya bite byagenze bite ako filime irahari kandi yarakozwe iri ngaho nyene no kuvuga igice cya mbere naragishize ko mu nyuma ngiye gushira ko icya kabiri iriya prodinga aho yohejeje kirikata ndagenda ndaraba sanga yikuyeko ndabikora inshuro zibiri mu nyuma niho navugana n'umugenzi arambarira ati burya rero urayijana bakoreshe sibere
mu kuyigushira kuri YouTube tamuru mengo ni ibintu biriko biramvuruga na nyansubere ndazirondera numva ubenganya n'ibintu bice birebire mu mutwe ukuntu après yaho hariho umuntu yaciye ambwira turaraba neza ko atari ikibazo cya fone yawe nca ndajyana fone barayiraba barambwira ati iyi telefone yawe irafise akabazo reka tuyiformate bati barayiformata bamaze kuyiformata ni ukuvuga narabahaye kode kugira basubizemo YouTube ore kunsubirizamo YouTube bati barayinja barayihakinga inyuma yo kuyihakinga nyene umva nyene justement narababaye nyene uravyumva polisana ndasenga Imana Imana iranshoboza ibintu byose ndabishima Imana ko byagenze neza mu nyuma nyene urumva YouTube iragaruka ego rero bivuze ngo kubafana bihangane urumva nibihe bibi kameme naciyemwo byari biteye ubwoba amafaranga y'uwanje sinabona ico gukora umugabo byaraciyemwo urumva rero uko byararangiye nyene birangiranye na 2024 niko ndavyibaza muri make 2025 tuzoba mu bihe byiza cyane rwose nibaza nyene ko ntazongera guhakingirwa nyene uravyumva cyane gose rero bisaba ko umwaka uheze turaba ibitagenze neza tubikosore mu mwaka uza dushaka kumenya umuzi w'urupfu kubera iyo filime wayise iryo zina niyahe message washatse guha abantu mu gihe umuntu abonye umuzi w'urupfu yoca yumva umenga yogira ibigumbagumba byo kuba yoja kuyiraba filime umuzi w'urupfu iryo zina kwanza umuzi urumva n'umuzi nyene ukuvuga umuzi c'est la source mu gifaransa ni y'ibintu biva aho byose iyo biva yani rero kugira ngo ndayita umuzi w'urupfu bivanye n'ukuntu filime yubatse nashatse gutanga imaje cyangwa nashatse gutanga ubutumwa message urumva basi umuzi w'urupfu urumva urupfu ruvahe mwene bajama urupfu sasa urupfu ruva rero urupfu ruva mu cyaha ko urabizi bibiri tubwira ngo ingero y'icyaha n'urupfu rero filime yanje yari igamije kugaragariza abantu urupfu ni iki urupfu intandaro yago iva mu cyaha rero ku bantu bataba barayiravye reka ndabacishirize ku mayange kuvuga n'umupapa yanyegeje icyaha aracinyegezamo mu nyuma cyaha kiza ku affect umwana nukuvuga umwana niwe yagiye gukorera mu cyaha cyase atabizi nawe nyine atazi ivyo ari karakora urumva nico gituma nayise umuzi w'urupfu cyane gose abantu rero baza kudukurikira no musi muri commentaire ndabakubitamo marink iyo ubutayirazi ayirabe kugira ngo igice cya kabiri kizokurikira adushaka ibona byoroshe ushaka kumenya tumaze kubona mu mareresi menshi cyane amafishe menshi cyane hari niraho mperutse kubona kuri stati yawe hari indi afishe tubuca tubona iranswa itarike 12 z'ukwezi kwa mbere donc mu mwaka no kwezi nyene turiko twimiriza kuja 2025 shaka kumenya ibi bintu byoroha gute kuba uri kurakina ahantu hose kuba turakona ku mafishe atandukanye bimeze gute bigenda gute aho hari abantu benshi babuze aho bakina gushikana no munsi ako kantu mbajije karagoye kwishura ariko anemo reka ndagashire mu ijambo rimwe n'ubuntu bw'Imana ko nta kindi sinakubwira ngo nuko ndumukinyi ngo mwiza cyangwa nkazwi n'ibindi no n'ubuntu bw'Imana byose yani reka ndabishire hamwe nka Dawidi ko yageze igihe ararengerwa n'ibintu Imana imukorera acavuga turiya urumvura byose muri byose nanje ndabikombinye mvuze nti n'ubuntu bw'Imana gusa ego dushaka kumenya mwizo filime zose ndetse izo reresi zose umaze kuba wizegwamo donc aba boss bawe
bazo bakakwizera kuza kugira ngo ubafashe mw'ico gikorwa. Ego ni yahe filme donc imaze gusohoka umaze gukinamo ukavuga ati vraiment uno munsi imessage iza kuva hano hantu iraza kwigisha abantu benshi biciye kuri je? Bifanye n'iki ndiko ndakora mw'iyi minsi cyangwa izaheje? Turi mwa kinogi. Mu bisanzwe je sinovuga ego nivyo ngaragara mu ma image menshi cyangwa mu mafilme menshi ku macana atandukanye. Mugabo nibaza nimba ari izi zo mw'iyi minsi nibaza ko ndafise filme nirasohoka izoja hanze itariki 2 z'uku kwezi kwa mbere. No kuvuga iyo yitwa ngo stop. Stop. Yo kwa Marezo. Marezo wa mutipe afisa amenye imbere ataye. Ya mutipe ndamukunda ukuntu. Ya Marezo. Ego. Iyo nibaza ko turetse ibintu by'inkuru umuntu atazoraba iyo filme azobaho. Kweli? Kuko ni filme naje ubwiwanje naremeye KAMENGE. Naremeye. Ego hama je nibaza yuko filme zose ndiko ndakora mw'iyi minsi zimeze neza. Ni filme ihungabana ry'umuryango ya Sisi. Ni filme imeze neza nayo nyene nayikinyemwo ndi umuzimu. Kandi ifise story nziza basha ndabatumiriye kuzoira no kuzohashika vraiment muri kijya kibanza. Hatuzoza? Nukuri ndize nane ndizoba ari filme. Oyi je filme iratesa nye. Nice kintu namba atari banga yoba itandukaniye ko ndetse igitandukaniye ko n'andi mafilme. Ije filme uburyo je nayikunze canke uburyo nayibonyemwo. Ni filme irimo ama-action menshi ariko kandi iraryoshe kuko turetse ibintu urumva si ngombwa shire hanze ama message cyangwa iki. Mugabo ndabikubwiye ni filme yubatse neza na cyane ko izokinwa n'umuntu umwe. Mugabo uwo muntu umwe azoba arimo abantu babiri. Ni filme iryoshe cyane. Gusa nyana nakubwiye genzo nibereye mu mugwi wiwe n'umuzimu. Ndi umuzimu nyene mugabo ni filme imeze neza kuko ni filme vraiment yakozwe mu bwenge bwinshi niko no bivuga. Ego ni filme yakozwe mu bwenge bwinshi. Ego murakuze cyane. Ibintu by'amareresi biba bigoye kuko hariho amareresi nkuvuze uko uzoba ugaragara nk'umuzimu muri mwireresi. Sawa. Hakaba hariho ayandi mareresi ushobora kuba ugaragara mu yindi shusho. Ushaka kumenya nk'abantu ushobora kubwira ati wewe rero uzopfa ugasanga ico kintu ntacyumvise mu gihe abari mu kazi. Cyangwa wowe uzoba umuzimu ugasanga ico kintu ntacyumvise. Ushaka kumenya wewe hariho amaroro udashobora gukina cyangwa ukina yose. Musanzwe hariho hole bashobora kuguhereza ukavuga ati vraiment nayo nokina. Mugabo hariho na hole uvuga uti jewe kuyikina ntaco byica. Par exemple je nkunda gutanga karorero ku bintu bigaragara. None tuko turakina filme nibyo ugaca usanga hariho nka hole baguhaye kora ibintu kumugaragaro nka kujya kw'abazungu. Yani ngiyo wewe umva woyikina. Tuve mu bintu by'intuzeya. Icyambere kimwe mu Burundi bwacu ntivyemewe. Sawa, ico ndacyumva. Ariko izo mu gitanda zirabaho naho bitagaragara, izo mu gitanda zirabaho. Ico ndacyumva mugabo ntizigaragara nyene nawe bigaragara nyene habaye. Rero izo kubera ni filme musanzwe n'ubuzima buhishijwe. N'ubuzima bw'ikinyoma mu yandi majambo. No kubera ko ari ubuzima bw'ikinyoma mbasha kuyikina. Sivyo? Ayandi masene bavuga ngo y'urupfu ngo biki. Ciwe ntibindaba
hariho filime nakinye yitwa Milka iherutse guhera narapfuye. Hariho filime yitwa Magorwa yo kwa Kadogo comedian narapfuye. Mfise amafilime menshi imbere mw'iyi minsi nagumye mpfa. Rero ivyo oye nibaza yuko nta muntu yotinya gukina scene ngo urumva ngo je ngo bizoca bimba utisengera nyene birakuba. Mugabo nimba uri umuntu uvuga uti je nk'ubu nama ndiko ndabwira abantu je kuba ndi mu gisata ca cinematography nazanywe nivuga butumwa ico ni cambere en même temps ndabironderamwo n'akanoti ka meme. Rero nimba ikintu cambere kiri kwisonga ari iryo vuga butumwa, nimba byonsaba kompa kugira ngo nereke umunyavyaha ko azopfa, nimba byonsaba kompa kugira ngo nereke ko na wa mwana yagowe ko akabura mama wiwe ejo Imana ibasha kumugirira ubuntu cyane gose igaca inzira hatagira inzira. Ico byonsaba cyose gukora no gikora avec amasengesho kandi kugira ngo ubutumwa bushike neza kuri nyenebwo ushobore gukora ikintu kizotuma umuntu nawe nyene akiravye kimuhindura kikamuhereza ubundi buzima kanaka. Kuko mu bisanzwe icyo ndiko ndakora erega ni ikinyene niko ndahereza ubutumwa bwiza abantu. None nimba ndiko ndatanga ubutumwa bwiza kubera ko mfise ibyo mvangura mubisanzwe ego hariho ibintu ariko usanga umukinyi ariko arikunda. Je niko nkunda kubivuga ukumva ushaka baguha udusene two kurya two kwambara neza ukabegwa two kubaho ubuzima kanaka mu modoka ego ariko bakubwiye gupfa nibibazo y'ubijini gupfa na ejo nzocapfa unukwikunda nimba uri umuvuga butumwa kuko ego hariho abantu bavuga ati je sindi umuvuga butumwa mugabo uko byo babimeze kose muri sinema harimwo igisata kivuga butumwa. Nimba utari kuravuga bwiza uri kuravuga bubi, nimba utari kuramamaza Imana uri kuramamaza Satani. Urumva bivana rero na mind ziwawe, bivana n'ukuntu wewe wiyumvira kuko ntubura kimwe muri ibyo uba uri kurahereza ubushobozi canke uba uri ura promotinga muri make niko no kivuga uba uri kurahereza basi uba uri uratuma kivugangwa. Rero nibaza uri umukinyi mwiza nta kintu na kimwe ufise cyo kuvuga ngo kije ntaco nokora cyangwa sinogikora na cyane cyane ko twebwe amategeko y'igihugu cyacu adukingira kugira ngo ntitube mu nyoshambi ahubwo dukora ibintu duhesha icyubahiro Imana twongera duhesha icyubahiro n'igihugu muri byose. Murakoze cyane mutubwiye ibintu bigiye bitandukanye kandi by'ingirakamaro dushaka kumenya muri sinema ndetse tuvuga ati mwirerese y'u Burundi nk'abantu mwebwe muba mwarabitanguye kare ego tubazi muri Faraja Group kuva muri Faraja Group ukagira ku rugero rwo gukorera ibintu byawe hariho urugendo uri kuragendamo nice kintu kumbure nka timu yawe cyangwa nka wewe CEO wa SOSO Faraja uri kurakora kugira ngo ireresi y'u Burundi ishobore kugira agaciro gusumba uko byari biri mu gihe cya kera. Imana nishoboza nitegura kuzokora amakorabo kumbure n'abantu bo hanze ya kino gihugu kandi jewe sifise inzozi zo kuzokorana n'aba bantu n'ibi bihugu dufatanye gutya ariko ndagomba Imana izitwagurira imbibe cyane gose tuze dushike kure cyane umva kure cyane hahandi umwana w'umuntu agenda n'indege apanda kugenda ukurira indege waheza gukina bakubwira ati subira inyuma sisubira inyuma cyane gose ugacuguma hariya nukuri ndifuza nze nurira indege ngiye gukina filme mejeje kuyikina ntora umuzigo wanje mvuga ati ndasubiye muri cya gihugu nkomeze kubaka igikorwa data yampaye gukora cyane gose ko kurira indege ukagenda ugakina warangiza ati jewe sinzasubira inyuma ariko mwabona ubuzima ugeze muri Canada kugaruka ni hatari sinzi kuri wewe ugaruka muri Afrika ya mwakino sinzi kuri wewe urumva
ariko jewe ndi ngaha kugira ngo nubake igihugu canje, ndi ngaha kugira ngo nubake imiryango iri muri kino gihugu, kandi ndi ngaha kugira ngo niyubake na jewe ubwanje cyane gose. Erega iyo Canada twumva, iyo Amerika twumva, ibyo bindi bihugu turiko turumva ntivyahoze bimeze uko nyene, ariko hariho abantu bemeye baracoma imitwe, baraturira imitwe, bariyumvira, baratanga sacrifice kugira ngo babashe kuyirema kuriya kuntu uyibona imeze. Rero urumva nimba jewe ntashobora kuba sacrifice, nawe ngo dufashanye ube sacrifice, dukora ibintu bizima bizotuma Uburundi nabwo bushobora gushika kure. Urumva nyene none icyo udahaye agaciro none ninda cyagiha agaciro, wowe Murundi jewe Murundi ntitubihaye agaciro, none bizoza guhabwa agaciro nande? Nizo za Canada twumva zubatswe nabo bakanadye, za Amerika zubatswe nabo banyamerika. Urumva natwe dukwiriye gufata ingingo tukareka ibintu byo kugira umva ndagiye ncemerayo abasigaye bazosigara barakora. Oya, ibyo ntibitubereye n'akantu gato. Genda ugaruke wubake igihugu cyagutumye. Ego ni kakandi je nama ndiko ndabwira abantu jewe sinzigera ngera kuri etape numva ko Faraja Groupe itamfashije mwani majambo. Nzokoma ndayubaha nk'umuvyeyi yakwinjije muri kariyeri, nzokoma ndayibona nkaho urumva inyitaha babati nanje sinari gupushingwa ngo nshike kuri uru rugezo ndiko cyane iki. Yego nari gushora kwinjirira handi mugabo burya hari igihe bitari kugenda nkuko bimeze. Mama wawe naho yoba agwaye uruhere, naho yoba yaramenetse ijisho, naho yoba yarabaye iki, umwubaha nka mama wawe kuko Imana irafise impamvu yakuretse ukavukira kuri urya ibona uwundi. Rero ikintu nimba cyaraguhaye ubuzima giha agaciro nk'ikintu cyaguhaye ubuzima, n'igihugu nacyo cyaraduhaye ubuzima, tugomba kubwireza agaciro nk'ikintu cyaduhaye ubuzima. Sinzi rero ko witeguye ko twubaka igihugu cyacu nyene kigashika kure cyane. Rero usanga abantu biba bitandukanye, aho bije bivana na situation mu mwanya mbandimwe kugira ngo nshobore ranje kuba no bandinga. Ego muraduha impanuro zasigaye zitandukanye. Nice kintu muri ko murakora nka groupe ya SOSO FARAJA kugira ngo tuje gukina mu bindi bihugu batwumve, kuko tugiye tuvuga ikirundi nikibazo ntibatwumva. Tugize tutitire mu Cyongereza naho barabyumva ariko ntibabyumva neza. Turashaka kumenya kujana namba tugiye mw'ivyo bihugu babigiye bitandukanye bavuga Icyongereza cyangwa se Igifaransa, kujana ururimi bumva. Nice kintu muri ko murakora kugira ngo abantu bazokumva ivyo bintu. Shaka inyishu? Yego. Kiragoye kwishura. Oya, kigoye cyane kuko twebwe mu bisanzwe abakinyi ba filime noneho uhora ubibona. Yego. Kenshi urasanga turiko turakora ibintu by'amakorabo. Rero guterura abakinyi bavuye mu zindi timu na cyane bifanye n'icyo ufise amahera. Yego. Uburyo biroroshe ko ubasha kubakoresha muri rwa rurimi abantu bumva, kuko mu bisanzwe ikiza cya filime si ngombwa ukoresha abakinyi bawe, ahubwo ni ngombwa ukoresha ababishoboye. Yego, abinyandiko ishaka cyane. Rero urumva nkako oya numva nakabazo gatoyi cyane gato Imana nimbizo bimpezaga izo noti kujana abakinyi za Amerika za Canada, nzohitana bajya bazi Icyongereza. None ntibuzuye, nibo benshi ariko uvuze uko ya groupe yawe nayo nizohavurira akara igere kuri etape yo gushobora kukuva ko ivuga ati kubera iki atarisha amahera twiga ico Cyongereza abandi bazi kugira ngo tube ari twe twogera. Mu bisanzwe tugiye muri ibyo sibyo, ukuvuga
nyene groupe kenshi kuko jewe nta mukinya mpereza amahera ndamenya baraza gufungura gute ndamenya biraza kugenda gute ibintu byinshi biba bikenewe nkamenya kamera ivahe nkamenya tu sibyo nyene ko Imana yanyigiririye ubuntu abakinyi kenshi baririhira cyane gose abamaze gutahura ibyo barimo baririhira ariko ibindi bintu byo kuvuga ngo baramenyera biriya na biriya na biriya ndimenya none ga ndugu yangu nimba nobandi ko ndapambana nimenya amatimi gakivuga ati rero urumva bimeze ukuntu kubera iki bo batogira ingufu bakagenda bakiyigisha aho rero harakene ikintu bitwihimiriza ihimiriza abo bantu babwira ati bugisi turiko turajyamo nisi yo kuva mu Burundi tugapushinga kure cyane mugerageze muze muraja mu makrebe buke mudashira mu nguvu nyinshi kumbure vuba cyane turashobora kuzogira chance ibi bintu biteye nibaza abantu benshi ubu ukuntu bimeze barabikorera ubu abasineyaste benshi usanga bariko bariga icongereza none ubu ntuzi ko hariho abantu batagira n'amashuri 6 8 mugabo icongereza agisemagura nk'umuntu yacose muri mama wiwe abo bantu rero bamenye icongereza bakimenya cose kuko nta mboso baba barariye zibacafuza mu mutwe uretse no kuvuga ngo biki ahubwo sira question y'imboso ahubwo kubera ko wenyene aba ari wabirihira amahera kandi abazi nice bari karondeye abiha agaciro rero urumva nibaza ko atamukinyi yongirira ishari ngo wajanye abandi ngo ibiki kuko ndamusanze akizi sinomurengana yanafashije kubaka yego company yanje ariko urumva atakizi arashobora gusigara ko kantu nyene kagatuma cast bidakunda none bigende gutereka nta kundi kuntu umuntu yobigenza rero nico gituma ubu buzima tubayemo dukuriye gusenga Imana yaba twebwe yaba abana bacu ugasenga Imana ikaguhereza ubwenge kuko ubwenge nibwo bukenewe mu bintu byose burya ubwenge nibwo buyobora umuntu ati burya ejo hazoba hameze uku nkwiriye gukora iki ejo nzoba nduyu nkwiriye kuvuga uku nkwiriye gukora ibi n'ibi rero iyo ufise ubwenge wisanga hari ibindi bintu uri kurakora bikwagurira imbibe mu yandi majambo ko abantu benshi bananegirija kwiga ibyo byongereza bakanegirija indimi mugabo dukwiriye kubyiga ku ngufu nyene nta bindi birebe kuko yego nivyo hari gihe mpwemu yeraza ku muntu akamwigisha ibintu kanaka mwari wocu uguma wicaye ngo ndarindiriye mpwemu yera ngo azonyigisha icongereza sirivupe yego nawe kudodesha uwo munsi yego urumva ntiyo kudodesha iminsi yose rero ikikuru ndasenga Imana ikindi cya kabiri nicyo gituma ubona ndiko ndakora nyene nkuko wabivuze ko ndakora cyane kugira ngo ejo bize bimere neza cyane ego ndazi ko sizo zibiri gusa hariho n'izindi buca zija hanze kandi ndazo nyene zizoba zireta ko nari n'umwesco nari umukozi w'Imana w'umwesco iyo rero nibaza ko mwakino gihe ishobora kuzoba umuriro mwiki gihe turimo ndayitegereje sinzi igihe kava izosohokera mugabo nibaza ko ari vuba izoca kuri YouTube ya Kadogo Comedian aho benshi barabiye ya magogwa inandushi inandushi ni kwa Remi inandushi inarunyonga inandushi ni kwa Remi inarunyonga yari yo kwa Kadogo rero umva izoca kuri rya cano yaciye ko inarunyonga ego ibintu bizaba bimeze neza cyane murakoze cyane mutubwiye ibintu bitari bike bisanzwe n'imisi tumaze imisi tavugana burya ha byose tugenda tubivuze dushaka kumenya twarabonye afishe kumbure tubonamwo umukobwa wawe uri umwe mu basineyaste dufise mu Burundi bemera bagakinisha abana kuko turafise n'ubundi X-ray nawe nyine menga arakinisha umwana wiwe rero wewe uri muri abo bantu bemera bagashira umwana wabo muyu mwuga aho abantu benshi nuko biriko birahera
mu gihe carenganye batifuza ko abana babo bokwinjira mu bintu vy'amareresi dushaka kumenya ijya afishe yasigura ko umwana wawe kumbure mwari kumwerekeza he kugira ngo abantu bakurikirana ujya mwana nawe nyine kuko ari best arafite abakunzi yego urashobora kunduha umuco kumbura katucira ku mayange uko ibintu byari bimeze ufite donti arafise novuga afise amahirwe abantu benshi barakunda kumutumira mu bintu by'amakonseri rero ijya siyo konseri ya mbere yaratumiwemwo y'Ingozi hariho n'iyindi yabereye i Muramvya rero bivanye n'ukuntu ujya mwana mu bisanzwe arakina filime akongera agakina na komedi kandi abantu benshi bamukunda muri komedi kuko muri komedi araba serious aratwenza cyane ukuntu kandi nyene atuje umenga nta kibazo na kimwe rero abantu benshi baramukunda eko hama ku kintu cyo kuvuga cyuko umwana umuntu yemera akamushira muri sinema cyangwa akaba umusineyaste nibaza ubu abantu benshi bariko barajijuka ko nakivuze je umwana kuba namushize mu mugwi wo gukina amareresi premièrement imbono yanje nuko nifuza ko azoba akarorero mu rungano muri generation yiwe akababera umuco kandi muri generation yiwe akazoba mu bakobwa bazogaragara ko ubuntu bw'Imana ikirenze ibyo igikundiro cy'Imana nyene ibintu nk'ibyo gukundwa n'Imana n'abana kandi uri kurabira urabona ko ariko biri ari best ariko biri ego bro rero icyo nifuza cyari icyo mugabo apart y'ibyo ndi sire certaine ko nabibandanya bizomufasha cyane kuko nubu uye kenshi hagiye bishika ugasanga umuntu ntiyarishe minerval biratanguye gukora hari igihe bishika ugasanga hariho nk'umufana yamwiyumviriye ko akamukubita nk'ikanzu ya 80 urumva ubwo buhera bwanje buba burokotse ko kumwambika hari igihe bicamo yani umva sinidoga mu yandi majambo ego ntiwicuza kuba ari mu muri uwo mwuga mugabo afise vyinshi amaze kubaka ku buryo na papa we yarahevye ubu nakivuga ngo ngo bikiri umwana wanje ngo yige avuga ati c'est vrai nibyo mureriki haramaze kubona ko nawe nyene hari igihe bisova cyane gose je kumenya abavyeyi badukurikirana nawe ababwiye uti mwakino gihe abantu bariko barabitahura bijya bintu byarabivukanye cyane warabimutoje waramwigishije ko mbona ari seriyeuse cyane ujya mwana nkunda kubwira abantu jewe nanjye ubwanjye sinavuga ngo hari ibyo namutoje oya dontia akiri umwana ngira ngo nko kumeza ngahe hariho ibyo navuze ujya yarakora ibintu nyene by'ibisiga bwenge ukuntu nyene ko ndibuka ko yiga muri maternelle yaratonda ku ishure avuye ku ishure we ntiyatera ataha baca baja guca amahera n'umukozi bakaca guterera yaragenda agakusanya abantu akabatambira ahejeje kubatambira agatoza amahera nabirenze afite indi mpano yo gutamba akabatwenza nani ibyazi wanashima nazi gutamba byari birofa by'iwe ni gusa arafise akantu ko gukompoza burya donti umwicaritse ahantu uza wumva ariko arakuririmba burya donti araririmba indirimbo zitabaho yani arakreya aho nyene ukumva aratanguye akaririmba rero arafise impano yo kwandika filme arafise n'impano yo gukreya indirimbo hariho n'indirimbo yabo iri muri studio yarakorewe audio mugabo bivanye n'ibintu kanaka urumva ntabwo twashoboye kuyikurayo
ego mugabo nibaza yuko ibintu bimeze neza uko biri kose rero urumva afise impano nyinshi mu yandi majambo zari gutuma nyene wenyene urumva yishira hanze yarishize hanze mu yandi majambo ko ndibuka ko à 9 mois ziwe umwana yaratora urana ntiyari bwatambuke muga twari dufite burya bukinga bw'abana batambukisha agahengera ndiko ndakoropa umwana agahitana kagakinga agaca agenda no kwibotike akigurira imbombo akigarukana agaca yicara muri cya kibanza nyene ugasanga ariko naramenye ngo umwana aragenda ngo aragirane ngo aragirane burya rero nagiye kubivumbura botike ari wabimbwira akambwira mu mandonse we nawe urasarisha umwana ngana nkuko yani yakuze ari umwana azwi nyene urumva no mu gace twabamwo baba bazi izina ryiwe akambwira umwana avuye ngaha na kagakinga kimbaho nkavuga ati karabaye n'imodoka ziba ziri ngango nukuri ko imana yaguze imbombo donc urumva ubukomedienne novuga yarawuvukanye mu yandi majyabuko ntiyavuga urumva mw'uwo mwanya yavuga ashatse mugabo ashitse ku botike yarasaba imbombo yarasaba ikintu cyose akeneye botike akamuhereza rero yakuze ari umwana nyene ameze uko akora ibintu nyene bidatahuritse bidafadika ubona uti none uyu umuntu ejuru nabahaye icyayi ndabahereza n'ibitumbura umutoyi wanje yigira ikizeze nyene umwana acabikubita mu ikanzu yambaye yarafise ngira ngo nk'amezi nka 10 ico gihe yarafise nk'amezi 10 abishira mu ikanzu yambaye acarafuka we mutoyi wanje rarira ndatora inkoni ndamukubita ndavuga wanone nimbarabarozi basi boba babitwaye kuko kutokwihangana kuko nabona na donse yihanganye kandi ari umwana buraga unyuma umujama nabonye yuguruye yakanzu yiwe ibitumbura bisubiza mu isahani inyuma yo kubona ko mutoyi wanje akubitse yani ndiyumvira n'uyu mwana ni igitero narimvira ndamukubita umwana w'amezi 10 nta n'ibiro na 10 na bingaye kuko donse yaburya yamye ari muto cyane yagiye kubyibuha ageze mu wa mbere akwije 5 kari gato rwari uruzingo silivupuru toronka n'ahantu kubita mvira none ndamukubita nkubite duca turarekerana rero urumva n'ubuzima yavukanye mu yandi majambo ndibuka ahantu naba nahora mva muhira hariho urugendo rutari ruto vraiment rutari ruto ngiye nko gufata intuze ya imodoka ibarabara ryose nkumva bagenda barahamagara dontia umwana w'imyaka 2 mwarazwi gute umunsi umwe rero ngiye kwa muganga icyo gihe nari ngwaye ndemvye hama barambwira ati nta malaria tukubonyemo mugabo reka tukwinjiza ibitaro kuko uri kuri dogre zimeze nabi muri makunganya amadogre n'umupfu ndavuga ati je sindinjira mu bitaro mutabona ingwara kigira kandi je ndi umuriro yani nizereye muri ico nyene vya bindi vy'abakizwa by'iwacu ndacatura uko nyene kandi nca ndacizereramo ujya rero niho muganga yacabona ka dontia kinjira mu nyuma aca mu dontia wowe niwe mu dontia ndavuga ati mana nafuye muganga we murazinanya na dontia kuki uyu mwana arateramisha abantu kwanza muganga niwe yambwiye amateshwa yiwe ko yirirwa aratambira abantu afata abantu n'umukozi je nkabona umwana yama muri bifu n'umukozi uje singeneye kumukozi amerekeza kw'ishure kuko umukozi amurira amahera yaciye rup agaca yanka ko bajana he kw'ishure akamwe ati singeneye birumvika igaca bigera uko bama bifu n'umukozi mwiruka n'uwo mukozi gushikaho donse yagera kuri etape yuko umukozi ndamutumye ikintu akaja gusoma nimba nibereye nko muri chambre hari ahantu twatereka amahera y'ingaro donse agaca yiba agaca yatwara mu nyuma ndamufasha cambwira ngo je sinkunda ugwangara ico gihe yarafise imyaka 2 n'amezi 9
ugwangara kumba umujyama kumbwira ngo ntakunda ugwangara mu nyuma niho abwira papa wiwe amubwira ukuri jewe uyu mukozi sindamukeneye nimumwirukane papa we aracangana igigo none umwana agara nk'uko umukozi mwirukane abimbwiye cyane ndavuga ati rero hakejo mwana azogira ikibazo reka tumwirukane umukozi turamwirukana tuzana uwundi mukozi bumvikana yani umwicira gahunda ziwe ako kantu ko kujya guca amahera cyaba ari ikibazo rero numva Dontia n'ubuzima basi yakuranye muri make mugabo ndamukunda cyane kubera inyuma yo kwinjira muri sinema bya bindi basi byaciye bihera ubabikora nk'imikino Dontia yarigeze gushaka kuncisha gatwe kweli guterera ku myaka 3 umenga n'amezi ngira ngo nka 5 tujyana gusenga tuvuye gusenga dufata bisi turataha mugabo uwo munsi hariho igikorana ahantu batubwira umva kujya mufata ahantu ikibanza cyagutse bafata ihoteli isare irimo ihoteli aha mu Kigobe kwa Jackson bafasheho turagera oriye genda ambwira Dontia rero kubera tuza gutaha mu ijoro ko Dontia yakuze ari umuntu akuze mu yandi majambo rabyumva yakuze ari umuntu akuze kumbwira ati ndaza kugusiga muhira arambwira ngo nta kibazo nibaza turahejeje umujama ninjira iyo ninjira ngiye gutora ibyo bafungura ndabashirire ifungurwa ku meza na papa we wacasigara aramubwira umbe uragiye tuvuye Revi ambwira ngo tuvuye ngo kuri beach ngo haje imodoka idutora ngaha iratujyana kuri beach twariye inkoko turajya turanwa ubu rero mama n'uwo mugabo bagomba baje mu hoteli Revi wakumvise akagana ahantu rero havuye gute aha zingiri ko ndakubwira ndugu yangu umwana w'umukobwa baze kuvuga ibyo aho je sindaja kwicarana na papa we ngo nisese urabyumva biracari ibintu nyene jewe nabanje kuja mu gikoni kugira ngo ndabakorera ibintu byihuta hama ndaza kugaruka kuvuga ibyanje uko biri hewe cyane bigenze uko cyandagaruka mu nyuma indya ziri ku meza ukabwira bon appétit ngo we rero nufungura bikubitana nanjye urumva ndi stress na cyagikorane mpejeje guteka uwo mwanya nyene nawe ucyuvyumva ndamugatoya ndafungura n'ibisanzwe cyatangura kumbwira ngo urafungura n'ibisanzwe none ko hatse ingora nibaza ni inkuru ibintu biri simple n'abatoya nta birenze wari inkoko shawe ntugonje namubwira ati ahubwo entreta nagoma nagusabe service usigaranira umwana ngoma ngenda hano ngo he ndamubwira ati hari hoteli ngaho oya mu Kigobe yo kwa Jackson Light yitwa Jackson Light ibintu nk'ibyo ndabimubwira ndamubwira wa mugabo yashitse none agupfa ndapfuye ndavuga ati sha ngo rero wimvira yuko Dontia atabibwiye byose uvuye mu kabare nicyo gituma utariye mwariye inkoko muvuye ku mazi ubu rero mugiye kubirangiriza mu hoteli rimwe na nyamugabo utahanye umwana ntababuza akazi Kimana ati mana iki gikombe kirandengana gute narabuze icyo gukora gusa nyene aho nyene mpita ndarakara Dontia yari umwana yarafise twazaye ni gutyo mugabo amapa nari ndamuzi ko ari umuntu akuze afise ivyiyumviro bikutse nta majambo menshi nabwiye se amubwiye ati uri sure ivyo bintu uravyemeye we Dontia ko yamaye akubeshe kuko yahora mubeshera abantu bamubajije Dontia kuko yagiye ngo mu kabari umva sizeri dimati umubajije se we yakubwira ngo ari mu kabari yajyanye n'abapoba ntiyarazi no kuvuga neza yajyanye n'abapoba ndamubwira ati wako yaravuga ko ujyana n'abapoba mu kabari yaba ari ukuri sinamubwira ati sawa reka ndakwereke yuko
ibyo donte yakubwiye atarukura naciye nicara iruhande yiwe ndamubwira donte wahisemo kumbeshyera urashobora kwibaza yibaza ubwo buseri iyo nabukuye wahisemo kumbeshyera papa we wafokera ziba ugomba kumbeshyerera umwana sawa donte ntumbesheye uhereye isaha n'uyu munota ufutanganye ko je ntari nyoko mwibage umva we narakubyaye urazi ukuntu wandoyishije hewe canzana rero nyene bya bindi nyene ndinjira muri emotion y'agahinda umwana atangura kubona nkorora mosotsi Devi yararize umwana ararira arabwira papa we papa nako ndakubesha impamvu nari ndabivuze uko nashaka umubuze mama cyane ata papa we rega nawe bakorokeye hamwe bansaba imbabazi ngubabarira umwana babonye byakaze oya nanambwe je ndakuvuma kabisa ndakuvuma none ukunugana ndakuvuma umujama abonye ati ibi bintu birakaza acarakoroka hasi na papa we ngo urumva n'ukuri ngo mubabarire ngo umwana ngo ntiwomuvuma ngo biki n'ibiki takitegereza nagitatu kabisa nuri ku mana ndamubabarire rero urumva ubushenzi cyangwa ubuhimbiri yabutanguye kare mugaye ico cimira Imana ubu ntagifise ya mwembo ubiko birafata umurongo kubera ko naciye mbona yuko umwana afise ibintu bindi akoreramo ukuntu kanaka kandi ejo nibibandanya bizombera bibi naciye mbona ko nkuriye kumupushingira muri uyu mukino muri iyi game ya cinema na cyane kugira ngo abandi igihe hose nzoba ndiko ndabakoresha ama repetition nawe abyumve kuko na cyane ndabigisha ko ingero y'icyaha ari iki ari urupfu umva nkaca ndabereka filime nanditse ikandika umuntu ari mu byaha abayeho neza ikarangira ari mu rupfu abayeho nabi cyangwa anapfuye cyangwa ubuzima bwonyene bwacanganye nyene ukuntu umwana rero kubera arasanzwe nzi capacité y'umutwe wiwe nabona ati uyu nazizomukurayo après tout ubu rero n'umukobwa mwiza cyane azi icyo akora azi ubuzima turi mu bihe bitoroshe nyene umwana arandemesha akanyereka imbere akanyereka ibi na biriya umva ubu bimeze neza cyane mugabo ndizera neza iyo nza kuba nkimureze kwa kundi sinzi uyu musaha bari sinzi yabari kuko umva iyo mwemu ntiyari yoroshe yakoreramo ego nuko murakoze cyane muratubwira ibintu byinshi ego harimo n'intahe harimo no kwerekana ukuntu umuntu akura umuntu agenda ahindagurika umuntu birasaba kumufata ukamwerekera nk'umwana na cyane ko aba ari inshingano z'ababyeyi kugira ngo umwana umutumbereze mu nzira ya nyayo ubwa mbere tubashimire cyane mu bisanzwe bimwe by'imvamutima kumbure n'abadukurikirana bumvireho ko ibi bintu bya sinema ibintu by'amareresi ari ibintu bifasha ari ibintu byigisha kandi kugira byigishe bisaba ko twebwe nyene abari twe tubikora canke se abana bacu niyo mpamvu rero tuvuga ati abari ko badukurikirana bose bahakurikirwa bumvireho kumbure bamenye ukuntu bayobora abana babo bamenye ukuntu baba hafi bongere babatahure ego dushaka kurangiriza ko iki kintu impanuro muri rusange ku bari ko batwumviriza ndetse n'abasineyaste bagenzi babo impanuro ku bantu bazoshobora kubona iyi message jewe icyo novuga nuko umwe wese muri secteur yiwe cyangwa muri departement ahagazemo cyangwa nyene urumva bivanye n'ikibanza urimo ukwiriye gukora ikintu witeze ejo yuko kizokugarukako cyane muco biba nicyo wimbura niko kantu numva notekerera abantu muri uyu mwaka wa 2024 dusohokamwo twinjira muri 2025 kugira ngo umuntu yahora akora ibintu atisunze mbega hamwe byombako jeho byohava bigenda gute atangura kubyiyumvirako kuko bizomufasha cyane bizomwungurura imiryango myinshi na cyane ko hari abantu usanga
babayeho mu buhemu kanaka bagahemukira bagenzi babo kubera avuga ati je ndi hejuru yiwe bana tuzohurira cyane gose mugabo batubwira ngo ikidahura n'imisozi rero uyu munsi wuri ntuhave wishima cyane ngo ubone ko ejo wowe utokwisanga ego ushobora kutamanuka mugabo ushobora gusanga uriya nawe yaduze kukurusha rero nicyo kintu numva nobwira abantu n'ukuri twitware neza ko kwitwara neza bifite ikimazi twitware neza ubuzima ni bugufi bro yego je nicyo kintu n'abandi ko ndabwira abantu ubu buzima ni bugufi isi itarakuyikorera kumbure kuri baba kuba musulma urubanza rwawe gorangira canke numbaze canke Yesu nawe yoza agatwara ishengero ku bandi bantu rero numva umenga no bahanura cyane n'ukuri nta kindi kintu je mfise mu uyu mwaka nani cyo i 2025 reka tweze dutungane mu nzira zose tutitaye ngo umuzirma utitaye ngo umumizirma utitaye ngo umukizwa utitaye ngo igiki ariko ikibanza cyose urimo emera ukizwe emera kuko gukira sinzi abantu hariho ukuntu babifata muga gukira ni ugukira ikintu icyo ari cyo cyose wemera ukira ingwara wemera ukira ibyaha wemera ukira ibintu nyene icyo bitwa kubohoka emera ubohoke sibyo usige kamere mbere yawe ahubwo ugumbire gukora ibyiza ko umukozi w'ibyiza yimbura byinshi uyu mwaka wa 2024 hariho umuntu yambwiye ati kubera ikumeze uko yisanze ibintu byinshi bibagenda arangorera bica bimusubirako agasanga umutego yatevye nawe usimbutse agasanga ahubwo niwe agarutse kubabara mu gishingo canje enjura aranyicarika bro arambaza ati ntonda kubaza bigenda gute kugira ngo wowe ubeho muri ubwo buzima nyereka strategy ukoresha yavuye mwabwira ati wowe uri umurozi warandoze waramoheye ibyanje waragize nje ndavuga ni kumbe kakantu kariseriye cyangwa kariseriyeze nukuri kwemera ukagenda uko Imana ikugomba bifise agaciro cyane aha rero ntibifata umumizima cyangwa umukristo cyangwa umukatolika oya kugenda uko Imana ikugomba kurikirana kiriya kintu wewe wagize nte watahuye wamenye ko ari ukuri nimba kubeshya ari icyaha heba kubeshya gusambana heba kuvuga naba abandi heba icyaha icyo ari cyo cyose rekana nacyo ahubwo wowe uramire urugendo wamaze gufata nta bindi birebire kandi aha iki kirafata abafana kirafata abasineyase kuko natwe bwo basineyase hari usanga dufitaniye jalousie ugasanga arafise jalousie kanaka bimeze gute ntuzi impamvu ariko arashika haje mugabo ikintu ukwiye kumenya gikomeye cyane impamvu ashitse haje arafise kumbura ijwi ayoboka muri kamere ziwe cyangwa mu buzima bwiwe none nimba uri kuragwanya Imana uzoshobora kugwanya Imana nimba ari kuri kote y'Imana rekana n'ibyo bintu rero ahubwo wowe icyo wakora musengere kugira ngo bicemwo umva ibyiwe komeza hezagirwa hamave mu nzira zawe nawe winjira bitabaye ibyo uzogenda gubomora ibyiwe Imana ikizi kubita inkoni wewe uhagazeko aba ari utembagara nawe aca aguma yihagarara kubera bayimereye mu Mana none kubera iki nuko rero nta bindi numva novuga n'ukuri uyu mwaka wa 2025 twemere twitoze indero cyane gose indero runtu indero gukiranuka kubohoka tubeho nk'abantu nyene apana kubaho nk'ibikoko s'il vous plaît jewe hari igihe nitegereza ibikorwa tubeho nk'abijuru ari igihe witegereza
witegereza ibikorwa by'abantu ukimvira ati none ni igikoko cyakoze iki kintu hamwe uca wumva abantu batanguye kuvuga ati Imana irihangana. Yesu we ati nukuri aha atari Imana yakitse ukuboko uyu muntu nukuri biragoye. Revye burya hari ibintu twebwe tudahereza agaciro. Isi tugezemwo iragoye cyane kuko iyi si tugezemwo urasanga umugore yishe umugabo, urasanga umugabo yishe umugore, none urya muntu ubwirizwa kugwanirira akaba ari umwici. Iyi si dutuyemwo wumva imeze nabi cyane. Rero nicyo gituma uwo vyokundira niyige kurondera Imana kuri kote yiwe, yego ayirondere nk'umuntu azopfa ejo cyane gose. Bano umuntu yiteguriye gupfa hari ukuntu yitwara kuko avuga ati sinze mu mbijuru. Rero umuntu wese yumve kurondera Imana nk'umuntu azopfa ejo, niho iterambere ryacu riri, niho ubwizigirwa buri kuko uri umwizigirwa burya abantu bararaba nimba wabonetse hariya ukaboneka hariya ukaboneka na hariya, umuntu azovuga ati none ujya muntu aguma agaragara mu mantu ze menshi kubera iki nanjye ntomwifashisha cyane gose. Usanga ari kwifashishije kubera iki ubwizigirwa mugabo nimba utari umwizigirwa ndugu yangu bizogorana n'itara ryawe ryari ryaka zero tuva ryazimye kuko none nimba ndakwikuye ko nkaca ngena nkikura no kuwundi nkikura no kuwundi nkikura no kuwundi, ni mwebwe mwategerezwa gufata rirya tara ryanje mukarizibira kugira umuyaga ntuze. None wewe umaze gukuramwo akarenge n'undi agakuramwo akarenge, numva wa muyaga kukomeza kuza naba bandi barangahe sigaranye bariko baragwana kugira ntirizime enjuru nziro tuva barekuye canke nziro tuve ryamaze kuzima atari uko babanjije kurekura kandi nabo bubahemukiye cyane. Rero umva twemere dukitwe, twemere tubohoke nukuri kw'Imana, bantu b'Imana nukuri umwe wese kuri kote yiwe yumve kubohoka vraiment cyane gose kuko imbere ni heza kandi ivy'Imana idutegurira ni vyiza na cyane ko twebwe ku bakristo Bibiliya iratubwira ngo tubanze twitwararika iby'ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi tuzovyongera ngo nyongera. Yego Levi, I'm sorry tena n'abafana n'iki bose bambabarire kuko nibaza ko nkoresheje umwanya munini nakibaza ndimvuze cyane baranzi none reka tubashimire cyane. Yego dutumira abantu kuja ku rubuga rwa SOSO FARAJA murabe indirimbo murabe filime umuzi w'urupfu murabe ukuntu bigenda. Hari izindi filime, hari izosoka ku itariki 2, hari izindi filime yakoze, hari izosoka Le12. Izo zose uko muzogenda mukurikirana bizoba byiza cyane ndetse bitere abamwizeye kuguma bamwizerana gose kuko babona ko hari ibintu biba biragenda, na cyane kwandika muri commentaire mumubwira uko mwamubonye, muvuga uko mwamubonye kugira ngo ashare kuronka umwete na cyane kazoba karyoshe cyane. Hama n'ukuri kw'Imana Levi uba umfashe nabo nyene bamfashe iyo tariki ya Le12 nukuri tuze duhurire kwa Ntiba hajya ndahazi donc ku bantu bava mu inzira yo zakanyosha n'ahandi bafata Kamenge ikabakubita kuri Kenzo Ave Mari aho nyine bari hafi ni hafi cyane nayo ababiriya bice byo barahamenyereye zande na ufata motare arakujyana kwa Ntiba akagushikana nakakagushikanaho mumbabarire cyane bafana beza bafana bangana n'abantu beza. Yego nibaze ko nitongera kubakina muzotwitaba cyo nzoza ndirukano kumbure no kuri Le12 tuzaba turi kumwe cyane turi hamwe kumbure byinshi tuzobiganira ibyo twibagiye kuvuga n'umuzi tuzobivuga Le12 nzosenga Imana kugira nze ndabyibuke byose ubundi sanzwe ndimvuga ndavuga mwarahezagiwe cyane murakoze.